Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri numonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu ndero agateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose aba ari karavugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu mucungarare ugize igihugu cyacu cy'u Burundi abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu tugira tubashikirize kuri iyi saha. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye yari niteka n'umunezero ntangire y'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu amakuru y'isaha amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umutekano ubandanye utosekara aho umugwi wa M23 utera ufata ibice bitandukanye ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse unasatira gufata igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi igihugu cy'u Burundi cafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bajye gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'imigwi yitwaje ibigwanisho nka Wazalendo guhangana n'umugwi wa M23 gusa ntabwo vyoroheye igisirikare cy'u Burundi kuko abasirikare b'u Burundi itsinzi bamaze kugandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Matwa dusumira kandi avuga ko kuri ubu umugwi wa M23 uri gutera usatira kujabuka uruzi rwa Rusizi ngo winjire mu gihugu cy'u Burundi ndetse ucufata umugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Ibi kandi biruko mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko mu gihe umugwi wa M23 woba ufashe Bujumbura ngo bitazokwitwa ko ari umugwi wa M23 bikoze ahubwo ko bizokwitwa ko ari igisirikare cy'u Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda ngo izaba ifashe Burundi ngo ndetse bizanatuma leta y'u Burundi nayo ngizoca ijabukira mu Kirundo igafata umugwa mukuru wa politike y'u Rwanda Kigali. Mu gihe kandi leta ya Kongo yagiriza leta y'u Rwanda ngo kuba ifatikanya n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ibi vyagirije byose yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi wa M23 uhungabanya umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse ku rundi ruhande leta y'u Rwanda nayo ikagiriza leta ya Kongo kuba ifatikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho nka FDLR uhungabanya umutekano w'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ibi kandi biruko mu gihe kwirigenekerezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2025 leta y'u Burundi na cane mu gisata kijejwe umutekano mu gisirikare aho Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi FDNB yari afise uruzinduko ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bijanye n'umutekano aho yagombaga kujya kuganira n'igisirikare ca leta ya Kongo ngo barabira hamwe uko uyu mugwi witwaje urwanisho ngo worwanywa kugira ngo utahava ujabuka muri Republika y'u Burundi. Ni mu gihe kandi umukuru uhagarariye nyene igisirikare cy'u Burundi FDNB Prime Niyongabo yafataga indege imushikana ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho yaritavye iyi nama ije y'ubujanye n'umutekano ngaha muri Kongo. Biri kuvuga ko ubwo yashikaga mu kirere ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo indege yari mureruye ndetse n'abasirikare bari kumwe ngo yo birashwe ndetse binavuga ko kuri ubu ngubu Prime Niyongabo amagara yiwe ngo atameze neza ndetse harimo n'abasirikare batatu ngo baciye bitaba Imana. Kuri ubu rero amatohoza arimo arakorwa kugira ngo hamenyekane aboba bihishe inyuma y'ubwo ubugizi bwa nabi bukorewe indege y'igisirikare cy'u Burundi FDNB.
Naho mu Burundi ho mu gihe hamaze iminsi hiyamirizwa ivyavuye mu matora yabaye ku igenekerezo rya 5 ruheshi, akaba yari amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama b'amakomine. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arashigikiye itsinzi ya CNDD FDD ndetse agasaba gutanga ibimenyetso vy'ukuri ngo ku busuma bwavuzwe muri ayo matora. Kuwa 16 ruheshi uyu mwaka wa 2025 ku mugwa mukuru wa politiki Igitega, mu gihe ibyavuye mu matora y'abakenguza amateka ndetse n'ayabahanuzi b'amakomine yabaye kuwa 5 ruheshi uyu mwaka yamirizwa, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yaragize ico ashikiriza, avuga ko ngo yayishigikiye intsinzi y'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ndetse aca asaba imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi uko yotanga ibimenyetso vy'ukuri vyerekana utunenge twavuzwe mu matora, ndetse anabizeza ko ngo ibihano kubagizemwo uruhara ngo bitegekanijwe, yamara kwiyita ko ngo ari umuhanuzi bicanishamwo. Bivuye ku ukwiyamiriza ivyavuye mu matora y'abajenama b'amakomine ndetse n'ayabashinga amateka, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarafashe ijambo kuri uyu wa gatandatu ku kirimba Igitega, umugwa mukuru wa politike y'u Burundi. Yasabye imigambwe kwegeranya neza ubunenge y'ibwiyamiriza, akaba ndetse yashigikiye intsinzi nyinshi y'umugambwe wiwe wa CNDD FDD. Yagize ati ndababazwa nuko bamwe mu ndongozi za politike barindira amakamera ndetse n'amamikoro kugira ngo bavuge ibibatagenda neza, aho babivuga nyuma byamaze guhera, niko yatangaje. Yasabye kandi imigambwe gutanga komine kw'ikomine, ibiro ku biro, ivyemezo vy'ubwo busuma kugira ngo ubutungane bukore, harimo ndetse na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Kuba umuhagarikizi n'umukinyi biriyamirizwa, nubwo yakoze imyiyamamazo ari kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubu ariko yigira umuhanuzi. Yemeye ko hazofatwa ingingo zikomeye mu gihe ngo vyokwibonekeza ko habaye ubusuma bwo mu kivunga, kandi ko ngo kitabuza ko n'amatora yosubirwamo mu bice bimwe bimwe. Aragabisha abagize umugwi wa seni babigizemo uruhara ngo muri utwo tunenge ngo bazobihanirwa. Ariko abahinga mu bijanye n'amategeko bavuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi atabubasha afise bwo guhana abakozi ba seni canke gusubiramwo amatora. Ico gikorwa ngo ni ica sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro gusa. Mu kugurura ku mugaragaro amatora, mu gihe ababifitiye uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro mu kugwiza amajambo ku matora, Evariste Ndayishimiye ariko asubirira inzego zari zibijejwe, ntibigira umutwe n'amaguru. Yongera ko amatora ngo y'umukuru w'igihugu atari amatora y'umukuru w'igihugu ngo aho yari kuvuga ukwitoza. Yemera ko CNDD FDD yo yatsinze amatora, ariko agahakana ko ari intwaro y'umugambwe umwe gusa. Evariste Ndayishimiye yarahakanye ivyuko hoba hatanguye intwaro y'umugambwe umwe rudende, akavuga ko ngo n'imbere y'aya matora umugambwe wiwe wari ufise ibitigiri vyinshi by'abashinga amateka. Igihambaye ni intwaro ibereye mu gukora ibintu ku mugaragaro no kubahiriza agateka kazina muntu. Naho kubijanye n'impungenge z'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'amakungu, yavuze ko nta numwe ashobora guhakana ico abanyagihugu bahisemwo. Baratoye ku bwishi umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Ivyagirije nyavyo ariko vyashizwe ahabona abiteba. Mu biyamirije ibyavuye mu matora harimwo umugambwe Iprona, CDP, urunani Burundi bwa bose, umukandida yigenga
hamwe ndetse na Ekleziya Katolike yari yarungitse abarorerezi mu bibanza bitora mu bibanza by'itora birenga 2,400. Bavuga ko habayemwo ubusuma ndetse no gushira amajwi y'inyongera mu masandugu gutora irirenga rimwe ndetse no ku bantu batatumwe, abantu batagira uruhusha mu biro by'itora ndetse no gutora imbere y'isaha yo kugurura ibiro by'itora. Ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we aratangazwa nuko ubwo bunenge butabavuzwe ubwo nyene byakorwaga, ngo kuki mutabivugiye aho nyene, niko yabajije. Ariko kubwa bamwe impamvu umukuru w'igihugu ngo yaciye yihutira kugira ico ashikirije kandi ashavuye ni ikimenyetso c'uko itangazo ry'idini rya Katolika rinegura cane uko amatora yagenze ryatanze umusaruro, ubutungane ku matora canke ikiyo kitabona. Uburundi buracafise abantu babashinga ntahe bashoboye guhagararira ubutungane, niko Ndayishimiye yahumurije agahamagarira abafise ingorane gutanga amadosiye yabo bataracererwa. Muri iki gihe c'inyuma y'amatora, ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiryumvisha abanyepolitike bose, mu gihe inzego z'igihugu zigamijwe ziganziwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu uba umugambwe uri ku butegetsi muri 2005 kubw'amasezerano ya Arusha yo muri Nyandagaro umwaka wa 2000 yatumye ihagarikwa ry'intambara yari imaze imyaka irenga 10 ikaba ndetse yanahitanye abantu barenga 300,000 kubw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Uwo mugambwe rero ukaba waronse ibice 100% by'intebe zose mu nama nshingamateka irya mbere mu Burundi. Seni ivuga ko amatora yabaye mu muco, ariko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikavuga ko habayemwo ubusuma ntangere. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari tubashikiriza kuri iyi saha. Tuyasozerenga turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mwibuke gufyonda sabone ndetse na partage kugira muze murababambere kubona makuru y'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure bashikiriza makuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byagura amatohoza. Ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru y'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka mbashimire mwese mwadukurikiraga muri mu bice bitandukanye, babareka amakuru yacu aragasaga. Mwibuke gufyonda sabone ndetse na partage kugira amakuru azarabashikira.